Ibyo twavyakiriye nabi kuko ivyo vyerekana umwiheburo. Nta muntu yokwita umukuru w'igihugu, ubundi akitira icegera c'umukuru w'igihugu, ubundi akita umukuru w'inama nkenguzamateka, ubundi akita ko arongoye umugambwe witwa kuri ku butegetsi, hama bakavuga imvugo mwene izo, imvugo zataye igihe. Nk'inzu n'imvugo zataye igihe z'abantu bihebeye nyene batabona iyo baja. Ivyo mu Gifaransa umuntu yovyita manque de maturité politique, ni kuvuga kuba wewe utumva iyo uri kuraja, wewe ugiye kugwana n'abanyagihugu bakaribo ujejwe gukingira, ari ujejwe gutwarira, wumva uri kuva he ukajahe, uri ko uva ukajahe. Uvuze uti abantu bitandukanye n'umwansi, warabonye umuntu akunda kubana n'umwansi, wamubonye hehe? Abana n'umwansi, umwansi mu mutwe wabo ni umuntu avuga ati amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro bitezo kubahiriza ntezo guhonyangwa, ngo nitwa umwansi. None witandukanije n'umuntu ariko avuga ati amasezerano y'Arusha yubahirizwe, ibwirizwa shingiro yubahirizwe, tube mu gihugu kirimo amategeko, kiri mu gihugu kirimo abategetsi beza badutwara neza, yosheza kubana nande. Twebwe twibaza ko ijya mvugo ari imvugo y'abantu bamaze kwihebura, kuko uravye n'ingene babikoze, jewe sinemera ko ivyo bashaka gukora, ivyo bariko barakora. Bashobora kuba barondera inzira ingene bokwica abantu, kuko nuva hirya no hino ko abantu bapfa. Ndushobora kumara iyinga ubwiye abantu uti nzoza kubasaka ndabakibigwanisha, afise igwanisho cyo wumva yakerekeza honye, nukuvuga kirekeje aho aba yiteguye ko mugwana, agumye aho naco aba yateguye ko mugwana, ngwado ibe yatanguye. Uti nzoza mfise ubuhinga, udatoye umuti wa byabibazo nariko ndadondagura, uyo muntu naho yogenda hari ikintu catumye agura iki kigwanisha akakirondera akagifata, kandi azi ko ashobora no gupfa bakimufatanye, cyangwa agiye kugwana agashobora gupfa, ukabutatoye umuti wa byabibazo, nta muti uriko ararondera, kuko urashobora kuhava akakigarukana, cyangwa abandi bakakigarukana. Taji wobesha rero ngo bijya ngo bariko batora umuti, kirekana bagomba gusa kwica abantu no kwangaza abantu. Nivyo byonyene byogira insiguro. Navyo ngo bariko baronderera amahoro, sivyo. Ko numvise ngibiko biraba kumusaga, numvise nikora kumuzamutakura, aho n'abana bato basigaye bicwa. Taji ko kiriko kirubakwa nta mahoro, bariko barondera iki gihugu, nta gateka ariko barondera abanyagihugu. Ya. Rero twebwe rero twarabigaye mu jamake, kuko iyo nzira nimbi. Inzira yonyene niyo nzira nabasiguriye y'ibiganiro hagati, kandi yiyo migwi ibiri navuze, atari hagati y'ivyo ariko aravuga ngo barashinze mu Burundi ngo by'ibiganiro, hagati y'abantu barondera ibibanza kandi babifise bagomba kongera ibindi.